AFC M23 waraye wongeye kugaba ibitero ku kibuga c'indege ca Kisangani, ni mu gihe bakoresheje indege zidasanzwe, za ndege mwitwa drone kamikaze, za zindi z'ubwiyahuzi zaraye zikoreshejwe hano ku kibuga c'indege, ariko birangira FARDC ibakoreye ibintu bibi cyane mu migwano yabaye ku munsi w'ejo, aho FARDC na M23 bateranye ibombe nuvuga ko bikomeye cyane hariya mu misozi ya Minembwe, ndetse hagaturirwa na stock cyangwa ububiko bw'ibigwanisho bw'izinyeshamba. Biravugwa yuko FARDC yoba yaciye yigarurira ubuce butari buke ngaho muri territoire ya Fizi. Imigwano si yaho gusa yabereye, ndetse no muri Rucuru naho habaye imigwano idasanzwe, aho hanagaragaye impfu zitari nke ku makoalisyon yarahanganye, ndetse aho FARDC yahise yigarura n'ubuce butari buke ngaho muri Rucuru. Sivyo gusa, imigwano yabaye no muri Mwenga naho biravugwa imigwano myinshi idasanzwe yabaye, ndetse bigatuma naho FARDC yigarurira canke yisubiza ubuce butari buke muri no migwano yabereye ngaha muri Mwenga. Kaze ni karibu rero wose urakudukurikirana, nizera yuko waramutse impore. Turi kwigenekerezo rya kabiri, turi ku munsi wa mbere ukwezi no kwa gatatu mwaka wa 2026. Nizere yuko mwaramutse impore mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Ndizera yuko mukomeza kubona ikiganza c'Imana. Ndabasabe gukora subscribe mwe mutarabikora, ndabasabe no gukora like n'ivy'ingenzi, ndabasabe no gusangiza ibiganiro byacu abandi kugira ngo bishobore gushika kure kandi hashoboka. Mudukunde mwene mudukundisha abandi kugira ngo dushobore kubaha ibikorwa canke turangura umuhamagaro twahawe. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Biravugwa cyane yuko AFC M23 n'inyeshamba z'u Rwanda mu kugira ngo batere cyangwa bagabe igitero ngaha Kisangani bifashisha ingabo z'u Rwanda zisanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro hariya muri Central Africa. Narijya mubona yuko Central Africa ihuza urubibe na Kisangani. Aya niyo makuru yagiye aracicikana ko, ndetse ico gihe muribuka yuko uno muhari wa AFC M23 waciye wamagana kino gitero bariko baragiriza RDF, bavuga ati wangu kino gitero ntitwakigavye, nta RDF yigeze irunka drone zarongetswe na M23 ivuye mu bice yigaruriye hano mu buseruko bwa Kongo. Vyakomeje kuvuga rero yuko n'ubu ingabo z'u Rwanda RDF arizo zoba zongeye kurungika zino drone ngaho ku kibuga c'indege, mu kibuga c'indege ca Kisangani, ariko ntabwo vyaboroheye kuko FARDC yabahasanze ifise ivyuma vy'ubwirinzi bidasanzwe bimwe twanabereka mu misi heze, byo kugira ngo bize birasama amabombe n'amamisiri abarungitswe ku kibuga c'indege. Ni gihe twanababwira yuko n'ubu tuvugana ikibuga c'indege ca Bujumbura naco gisanzwe gifise ubwo bwuma bw'ubwirinzi canke iyo systeme isanzwe isamira ibibombe canke ibisasu hejuru mu gihe umwasi abagomba konona cyangwa kubombarda ikibuga c'indege. Leta ya Kongo tubabwire yuko ubu ifise systeme idasanzwe, systeme bitwa anti-drone shasha abenshi bamenye nka D4 yaguriye mu gihugu c'Ubuhindi. Iyi D4 irashobora gutibura drone yose ikiri ku birometero 4 imbere yuko ishika iyo itewe. Iyo systeme anti-drone iri automatique kandi ni shasha, niyo ihejeje gukoreshwa ku kibuga c'indege ca Kisangani, inyuma yaho drone ya kamikaze zari zisubiye gutera ico kibuga c'indege zigahita zikorogwa mu buryo bworoshe. Binavuga yuko iyo drone kamikaze ya nyeshamba za M23 yarije kurasanga ku kibuga c'indege ca Kisangani
yari imaze umwanya utari muto mu kirere kugira ngo ishobore gutora destination yaho bayibwiye ize kurasa, ariko vyarangiye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ataco bishitse. Indege z'ubwirinzi zari bijya bimodoka plutôt ntabwo ari indege, vyaciye bisama zino bombe canke zino misile, ino drone yarirekuye birangira AFC M23 ihomvye amafaranga ngena n'umuriyoni w'ama-euro. Mwibuke yuko izi drone kamikaze makuru twagiye turabaha yuko zigugwa amafaranga ngana n'umuriyoni w'ama-euro, bisigura yuko iyo uyiteye akagira ntikuzana umusaruro canke ntirase ico wayitumye, bisigura ko ari uruhombo rudasanzwe. Ubugizi ni uruhombo rero rudasanzwe muri no muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho bahejeje guhomba amafaranga menshi mu gitero bari biteze yuko bagiye konona bimwe mu bikoresho vya gisirikare FARDC isanzwe yifashisha ngaha ku murongo w'urugamba, ndavuga ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Nuko ku munsi w'ejo naho twarababwiye ibijanye n'imigwano yariko irabera hariya mu misozi miremire neza na neza muri Minembwe, ndetse tubabwira uburyo FARDC n'ingabo z'u Burundi, ingabo za coalition ya FARDC harimo Angola na Tanzania bahanganye mu buryo bukomeye n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Minembwe. Tubabwira yuko ari urugamba rwabaranzwemwo canke rwabonetswemwo amadrone menshi ndetse n'ibiturika vyinshi, kuko amakuru dufise nuko hari n'ibintu vyinshi vyashoboye kononekarira aho bariko baragwanira, n'ubwo leta ya FARDC yoyo canke leta ya Kinshasa ivuga yuko yarashe bikomeye zino nyeshamba z'u Rwanda, zimaze kubona ko zatose zihita zirara mu mazu y'abene igihugu kugira ngo zishobore guturira amazu atari make. Twobabwira yuko hari agace amazu atari make y'abanyamurenge yaturiwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu gihe bariko barahangana cyangwa bariko baragwana mu buryo buboneka n'ingabo zo muri coalition ya FARDC. Ku munsi w'ejo ibisasu bikomakomeye, amadrone n'ivyo vyariko biravuza ubuhuha hariya mu Minembwe, Mikenge ndetse na Fizi. FARDC, FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, Wazalendo, Angola ndetse n'Abatanzania bose bari bakoraniye hamwe kuva mu gatondo gushika mu masaha y'umugoroba. Bari gukoresha ibikoho rutura n'amadrone mu misozi miremire y'Minembwe. Tshisekedi arashaka kugaruza uburere bwose bwafashwe n'izinyeshamba za M23 mu misozi miremire ya Haut Plateau, hama bafate Bukavu na Goma, Rubaya ndetse na Masisi, kuko ibibanza bikomeye ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ibi bibanza nibidasanzwe, ibibanza vya Rubaya, ibibanza vya Masisi, ibibanza vya Goma no muri Bukavu ni ibibanza bitre strategique, haba kuri leta ya Kinshasa ndetse no kuri leta no kuri no muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mumve yuko ubu buce ari ubuce bukomeye cyane. Ubu M23 nayo ku masaha y'umugoroba yaciye izana kamforo shasha, ndetse byariko biratuma ba resistance hagati y'ino migwi kiragwana, aho amakuru dufise ari amakamforo adasanzwe yavuye mu gihugu cy'u Rwanda maze aza guhangana na coalition ya FARDC. Vyatumye hagera ku mugoroba imigwano itaradadanuka ndetse ibintu bikiri wandabaga. Amakuru yo kwizera aremeza yuko vuba bwango M23 yari ishaka kugaba ibitero kugira ngo bikunde ikure coalition ya FARDC hariya mu Minembwe, iyimanure mpaka mu gisagara cha Uvira. Ubu ivya diplomasi muri uyu muhari babaye barabihagaritse inyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Murumva neza yuko uno muhari wa AFC M23 wishakira vuba cyane kwigarukira ngaha mu gisagara cha Uvira, ngo mu gihe bosunika canke bagakura coalition ya FARDC hariya mu misozi miremire ya Fizi nkuko amakuru abitubwira, ariko arabivuga, ariko biragoye kandi biracyagoranye kuko FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bo bakomeza kwa advancinga buke buke mu buryo budasanzwe, ndetse bituma uno muhari w'inyeshamba za AFC M23 ubura ivyo ari byo. Ni intambara rero ikomeje kubera
muri Kivu zose, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu, ariko twabwira yuko tunabamenyesha ko FARDC yo ibandanya kwifatira canke kwisubiza uduce tutari duke ngaha muri Sud Kivu, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zasubiye kuganza kuri uyu wa Mungu canke wa Dimanche genekezo rya mbere ntwarante igisagara ca Mikenke zikanze kiri ngaho mu ivyo bice, ari n'umuco mugwa mukuru w'umurenge aho muri Itombwe mu karere ka Mwenga mu ntara ya Sud Kivu, inyuma y'imigwano yabahuje n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda na Red Tabara, bituma zino nyeshamba ndetse ku makuru dufise zihaburira n'abasirikare benshi batari bake, vyatumye FARDC, ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo, ingabo za Angola, ingabo za Tanzania biborohera kugarukana mu minwe za leta ya Congo kano gace ka Mikenge atakibazo na kimwe, ndetse barinze kwisasira canke kwica indiri y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ngaha muri Mikenge. Vyanatumye rero abene gihugu bo muri ubwo buce basubirana icizere mu gihe hari haheze umunsi umwe batari imisi ibiri, igihe gito cyane zino nyeshamba zigarutse ngaha muri Mikenge inyuma y'ikubitwa ridasanzwe ryabaye ava yuko hatangaza canke haba urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Rero vyanatumye FARDC, ingabo z'Uburundi ndetse na Wazalendo, Abangore ndetse n'Abatanzania bongera kwigarurira canke kwisubiza kano gace gakomeye cyane, kano gace ka Mikenge n'umugwa mukuru wa Itombwe. Mikenge n'umugwa mukuru wa Itombwe hariya muri Mwenga, ntabwo ari Murenge, ni muri Itombwe mu karere ka Mwenga neza neza mu ntara ya Kivu yepfo, nkuko amakuru ava muri ivyo bice abitubwira. Nuko imigwano nuvuga yuko ikirimbanije no hariya muri Nord Kivu, ariko turaza kubamenyesha ibijanye n'ingene imigwano iriko iraba mu bice byose, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ndetse ubu abakongomani banezerewe no kumenyesha ko ingabo za Wazalendo na FARDC basubiye muri Rucuru neza na neza, maze bakubita umwasi, birangira bigaruriye ubuce butari buke ngaha muri Rucuru, nyuma y'imfu zitari nke z'abasirikare b'u Rwanda zabanje kuboneka. Vyarangiye mu migwano ikomeye, mu migwano babiriye mw'Iyashu, mu migwano yabaye ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya mbere kwezi kwa gatatu. Vyarangiye leta ya Kinshasa yisubije naho ubuce butari buke muri Rucuru. Ubu bariko baraganza uturere twa Mugogo, Kitagoma ndetse na Karambi. Ubwo buce bwamaze kwigarurirwa cyangwa bwamaze gusubira mu maboko ya FARDC, n'ubuce buri ngaha muri Rucuru. Ndetse amakuru dufise, amakuru bwagiye kwira dufise nuko umuhari wa AFC M23 RDF wari gusubira inyuma mu buryo budasanzwe, kandi biboneka neza yuko warushe ndetse wanaruhijwe n'ibitero vya FARDC yariko irabagabako mu buryo budasanzwe. Ibi n'ibindi ndibaza mwamaze kuvyumva muri zino nkuru cyangwa muri ano makuru turiko turabashikiriza, ariko kubasamiye hagati ano makuru yacu mu nkunde tubabwire zimwe mu ngingo nkuru zari ziyagise. Twatanguye tubabwira ikikungene M23 yarayongeye kugerageza kugaba ibitero ku kibuga c'indege cha Kisangane bakoresheje indege z'ubwiyahuzi za drone kamikaze, ariko ntabwo vyazoroheye na bukebuke kuko basanze FARDC ifise ubwuma icuma c'ubwirinzi cyangwa systeme y'ubwirinzi yitwa D4. Biza kurangira drone ya M23 yari imaze hafi imisi ingahe iri hejuru mu kirere ihiga destination yagiye kurasa, iraswa irekura bombe. Murabizi heje kurekura bombe ihita nawe yirasa, maze ikicuma systeme y'ubwirinzi ya D4 yavuye mu gihugu c'Ubuhinde ya FARDC ihita isama kino gisasu inyeshamba z'u Rwanda zari zirekuriye ku kibuga c'indege ca Kisangani, mu ntumbero yo kugira ngo bashobore kurasa indege z'ingwano za FARDC. Bivugwa yuko ziri ku kino kibuga ca Kisangani harimo n'amadrone CH4 ndetse n'amasukoyi F35 ndetse n'amasukoyi SI-25 nkuko amakuru yacu abivuga. Sivyo gusa twababwiye ibijanye n'imigwano yabaye ku munsi w'ejo hariya mu misozi miremire ya Fizi mu Minembwe.
vyanarangiye AFC M23 utakaje ubuce butari buke ndetse unahatakariza n'abasirikare batari mu kwihora. AFC M23 wafashe wirara mu mazu y'abene igihugu barayaturira kugira ngo ashobore kuvyagiriza leta ya Kinshasa. Mu mirwano yabaye hagiye kugaragaramwo amakamforo yaje aturuka mu gihugu cy'u Rwanda, neza na neza abasirikare ba RDF biza kutuma haba resistance aza kugira ku mugoroba zino coalition kare zibiri zigihanganye mu buryo buboneka. Muri Rucuru FRDC yarigaruriye ubuce butari buke mu migwano yabaye ku munsi w'ejo, ndetse binatuma FRDC ikandamiza canke ifyonda mu muhogo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu kusubira kuganza cyangwa kwigarurira uturere twa Mugogo, Kitagoma ndetse na Karambi ngaha muri Rucuru. Sivyo gusa muri Mwenga naho harabaye bidasanzwe, aho muri Mwenga neza na neza mu gisagara ca Mikenge mu mugwa mukuru wa Itombwe mu karere ka Mwenga muri Sud Kivu naho FARDC yashoboye kwigarurira ubuce butari buke, ndetse bituma zino nyeshamba zisa nuko zamaze gucibwa inkokora n'imigwano iriko irabera muri buno buce. Muri make nayo ncamake y'amakuru twagomba kubashikiriza. Ndanashimiye cyane wese twabonye makino iganiro, nizere yuko wamaze no kora subscribe mu buryo buboneka kugira ngo biganiro n'amakuru tubashikiriza abibandanye nkuko twariko turabikora, ndetse abenshi ndazi yuko muri ko muraraba kubijanye no mu buseruko hagati ariko harabera imigwano za Iran na za Israel na za Amerika, ariko mwumve yuko ngaha ku butaka bwa Kongo imigwano yo muri Iran na Israel akomera, no ku butaka bwa Kongo naho bikaba ibindi bintu. Ni nayo mpamvu twahisemo kubabwira intondoroko zino migwano iriko irabera hariya muri Iran ndetse no muri Israel no muri Amerika. Muri make leta zunze ubumwe za Amerika zasezeraniye Iran kuyirasa mu gihe kinini kirenganye, ariko Iran yavuga ati ntabwo wewe uri hafi yacu, ariko nuramuka uturashe bizorangira twihoreye ku ma headquarter yose ari mu bihugu, ndavuga ama headquarter, ndavuga ama base arrière strategique ya Amerika ari mu bihugu byose bihana urubibe na Iran. Niko Amerika yasoza canke yatanguza igitero gikomeye cyane kuri Iran. Iran nayo ihita irasa mu bice byose bahana imbibe cyangwa vyegereye Iran birimo ama headquarter ya leta zunze ubumwe za Amerika. Niho abenshi bagiye babona za Qatar haraswa, za Dubai mwumva ngo harashwe, heshi mwumva nyene ngo yuko ibintu bidasanzwe Iran kirahacucagira amabomba dasanzwe. Ibi byose niyo ntandarako niyo ko kwihorera Iran iriko irakora. Uno musi twabwira yuko mu migwano musi tangura Iran yagirije leta zunze ubumwe za Amerika kwica abanyeshuri bagera kuri 40 bo muri Iran, ndetse bakagiriza na leta zunze ubumwe za Amerika kwica umuyobozi w'ikirenga w'ingabo za Iran ndetse n'umushikiranganje w'umutekano ngaha muri Iran. Twabwira yuko muri Iran abantu bamaze gupfa ari benshi cyane, ndetse no mu bice biriko biraberamo imigwano aho Iran hose ikira bombarda, mwumve yuko abantu impfu zabaye nyinshi. Rero abasenga musengere isi yacu, abasenga nimugisengere Kongo gusa, mwumve yuko nahandi vyabaye ndase. Aho mbe twabwira yuko n'Ubuhindi na Afghanistan naho ibintu bitoroshe. Ubuhindi na Afghanistan naho imigwano yaratanguye mu buryo bwerushye. Rero abasenga musenge kabisa, murumva yuko hashobora kwaduka icyo twokwita 3e guerre mondiale bivanye n'ingene ibihugu vy'amahanga canke ibihugu vyo muri Afrika biguma bigwana umwanya ku mwanya, biguma bisotorana, biguma bikozanyako mu buryo budasanzwe. Rero ibintu babwira yuko tuza kubategurira ikiganiro c'amakuru y'ibiko birabera hariya muri Israel, tubabwira ibiko birabera muri Iran, tubabwira ibiko birabera mu Buhinde, Afghanistan n'ahandi henshi muzi yuko umutekano utameze neza. Ikiganiro tukibategurira neza, turaza kubabwira kungena ibintu vyifashe hose ku mirongo y'urugamba. Turaza kubabwira kuri uno munsi Onyambi imigwano yakomeje mu mpande zose, je tuza gufata umwanya kugira ngo ashobore kubabwira, byo gufata kanya
kari sacré kugira ngo tubandanye tubabwira ivyinshi biriko birabera ku mirongo y'urugamba ku butaka bwa Kongo ndetse no kwisi yose. Je nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Dutetera mu kora subscribe ndetse na commentaire yawe ni ingenzi kugira ngo tubandanye tubona vyinshi bitandukanye, tubandanye tubona ama feedback, tubandanye ndetse tubona audience iriko iraguka cyane kandi mu buryo budasanzwe. Bye bye.